amarembo yanyu aruguruye hano ku ihuriro ryanyu Ikiyago Web TV. Uno munsi nk'uko twabemereye turaza kuganira ku bijanye na raporo yashikirijwe n'umuhuza mu matati y'abarundi umushinga ntahe Mukapa. Iyo raporo akaba yarayishikirije ku itariki 8 uku kwezi nyene mu nama y'abakuru b'ibihugu yari ibereye i Dar es Salaam. Iyo raporo rero ntayo dufise, ariko turafise ijambo yashikirije abo bakuru b'ibihugu mu gihe yabashikiriza iyo raporo. Uno munsi rero turaza kurabira hamwe bimwe mu byavuzwe muri iryo jambo yashikirije, kandi twizera yuko byo babiri muri iyo raporo. Tukaba turi kumwe n'umutumire rero umushinga ntahe Jean Claude Nkundwa, nawe akaba ari umuhinga mu bijanye no gutatura amatati. Reka tumuhamagare kugira ngo aze hano hafi yacu kugira ngo tuganire, tuje turaganira kuri ibibazo bijanye n'iyi raporo y'umushinga ntahe Mukapa. Umushinga ntahe Jean Claude ndabaramukije. Ndabaramukije. Ego, murashobora kwidondora gatoya abantu kugira ngo bamenye uwo muri we? Nk'uko mubivuze nitwa Jean Claude Nkundwa, hanyuma nkaba ndi Umurundi. Kandi nk'uko mubivuze n'uwanonosoye ivyigwa bijanye no gusesangura kandi no guhingura amatati no gutsimbataza amahoro n'ubutungane. Bikaba ari byo sanzwe nkora n'ubu. Yego cyane. Oya, ni vyiza. Reka rero tuje ku muriri ku bijanye n'iyo raporo yo yarashikirijwe. Nivyo raporo ubwayo ntayo dufise, ariko umuhuza yarashikirije ijambo aho avuga ibintu bimwe bimwe mu bijanye n'ivyo yoba yarabonye mu gihe yagenda yumvikana na bamwe mu begwa n'ikibazo c'abarundi. Muri iki kiganiro rero turaza kugabura ikiganiro mu bice bitatu. Igice cya mbere turaza kuganira ku bijanye n'ukuntu we yavuganye hamwe n'abafise amatati hamwe n'abandi. Hanyuma igice cya kabiri turaza kuraba ivyo we yiyumviriye yuko yakuye muri ivyo yumvirije kuri abo bantu. Hanyuma igice cya nyuma turaza kuraba ivyo we yasavye iyo huriro ry'abakuru b'ibihugu byo mu karere k'ubuseruko bwa Afrika. Reka rero tuje mu kibazo ca mbere ku bijanye n'ivyo we ubwiwe yanditse avuga yuko ari byo yumvise mu bantu bagiye baraganira nawe. Mbega ku bijanye n'ivyo yavuze ku bijanye na Arusha, ajya amasezerano ya Arusha yashizweko mu mwaka w'2000 murantunga, nibo benshi baravuga bati amasezerano yarapfuye, ajya yaraheze nta kamara gifise. Abandi bakavuga bati oya, amasezerano aracafise akamaro. Umva bamwe bose bakagira ivyo bahagazeko. Akaba mbere yaravuze n'ikibazo c'umutekano, aho bamwe n'abandi bavuga yuko umutekano utameze neza, abandi bakavuga bati oya, umutekano urahari, ibintu nk'ivyo. Mbega muba mwibaza yuko umuhuza yoba afise ukuntu azoshobora guhuza izo mpande zibiri ku bijanye n'umutekano cyane cyane hagati y'izo mpande zibiri, kuko hari abavuga yuko umutekano uhari, abandi bakavuga yuko umutekano atawo? Ugiye kubiraba umuhuza asa n'ugerageza kwerekana ibibazo abantu bavuga ko biriho. Hanyuma kandi ugiye kuraba ukihweza imvugo akoresha, urabona ko abibona ibibazo bibaza ko biriho, kandi bishobora kuba intambamyi zibuza yuko ashika ku nzira nziza y'amahoro. By'ukuri arabishoboye, ariko ntavyo ashobora gukora wenyene by'umutekano. Ntashobora wenyene gufata ingingo y'ukuzana amahoro n'umutekano mu Barundi, ariko ari mu kibanza ashobora gusaba ababishoboye bakazana amahoro n'umutekano ku Barundi bose, kugira ngo inzira arimwo igikorwa ariko arakora gishobore kuranguka neza.
icyo abantu bakwiye gutahura nuko nta ngingo ashoboye gufata kucerekeye amahoro n'umutekano ariko arafise ububasha bwo gusaba ibikorwa kandi akumvirwa kandi bigakorwa. Ego ibyo tuza gushika ko bunyuma kubijanye no gufata ingingo kuko umenga harimo ibintu bimwe bimwe bigenda bitandukanye. Umuhuza muri aya matati hariho ibyo yigeze kuvuga amaze kumviriza izo mpande zose uko ari zibiri. Hari icyo yavuze yuko yabonye yuko impande zose uko ari zibiri zifise sinzi ko novuga akantu ko kwama bahakana. Aho rero akavuga yuko leta ifise akantu ko guhakana yuko hari ikibazo, hanyuma ikongera kandi igahakana yuko hariho abayigwanya. Ku rundi ruhande nawe akavuga ngo abagwanya leta bavuga yuko ata leta ihari yemewe kandi yuko batayemera hamwe n'inzego z'iyo leta. Mbega mwibaza yuko ivyo ko yabishize imbere akavuga yuko bamwe n'abandi bategerezwa kumva yuko hariho leta ihari kandi hariho ikibazo kandi yuko hariho na opposition canke abagwanya na leta, iyo yoba ari inzira yo kugira ngo izo mpande zibiri zibanze zemere izindi, uruhande rumwe rwemera urundi kugira ngo ashobore kuronka inzira yo kubandanya ibiganiro? Mu bisanzwe ubiravye yariko ashikiriza bamwe n'abandi aho bahagaze. Iyo matati nivyo abantu bita nyene aho bamwe n'abandi bahagaze mu Ifaransa byo twita amaposition, ariko ntibiba ari zo ngorane nyamukuru. Nico gituma avuga ati bamwe bavuga abandi bakavuga. Hari abasa n'abagomba guhakanira n'abashaka guhakanira. Mu bisanzwe ni uko yari karereka abakuru b'ibihugu inyifato yaba nabajya kugira ngo ugiye kuraba inyuma ukaraba icyo yari karabasaba hari icyo bisigura. Ni ukuvuga ngo uyu muntu ariko aritwaza iki, uyu nawe akitwaza iki. Ndashaka ko mubimenya kugira ngo nihagera ko mufata ingingo y'uko abantu baza ku meza yo kuganira mukorere kuri iki kintu. Nimba ari kuba buza guhagarara kuri icyo kintu ku byitwazo, abakuru b'ibihugu bamenye icyo bakora, kuko urabona ko icyo yabasabye nyamukuru ari uko boshiramo ingufu zose kugira ngo abaja mu biganiro, abakenewe kuja mu biganiro byose babijemo by'ukuri. Ego oya ibyo nivyo yarasabye n'ukuri yuko bokora uko bashoboye kose. Ibyo turaza kubigaruka ko mu nyuma, ariko kuri iki kibazo cerekeye Arusha, amasezerano ya Arusha yo mu 2000, uwe ubwiwe ari mu basinye ajya amasezerano kaburorerezi hamwe n'abandi bakuru b'ibihugu, wahoze ari umukuru w'igihugu ca Tanzania, murantunga ca Kenya, uwaserukira oni muri ico gihe, uwaserukira ubumwe bwa Afrika, eka n'abandi bamandera n'abandi. None burya kumengo kuri we umengo ni bishasha ariko asanzwe abizi. Iyo yoba ari ingendo umuhuza ategerezwa gufata canke kuko kubatabizi uko igikorwa cyo guhuza abantu kimeze, barashobora kuvuga bati mbega we ko muri Arusha y'2000 yarimwo, yumvise byose, yaramenye byose byabaye mu Burundi, uva kahise ku Burundi kose arakazi, ingorane z'u Burundi arazizi, no gusinya yarasinye. Mbega none ni kubera ikatashoka aja mu nzira ngo afate inzira imwe? Murashobora gusigurira abantu igituma tobigira uko? Mu by'ukuri nk'uko bivuze Perezida Mukapa ibyo Burundi arabizi, amasezerano yarusha arayazi cyane gose, yaragizemo uruhara rudasanzwe. Ariko uyu munsi icyo abantu bakwiye gutahura ni uko Mukapa ari umuhuza, umucamanza, ntiyaje gucira imanza abarundi, ntiyaje kuraba uvuga ukuri canke ubesha kugira ngo atindishwe canke atindishwe uriya nawe atsindwe. We wahagaze mu kibanza cy'umuhuza, agerageza gufata ibyaba bavuga n'ibyaba bavuga
hanyuma akaza kurondera uruhande bahuriraho ku buryo haza kuboneka inyishu atanu bavuga ngo yatsinze uwundi canke ubu yatsinzwe. Mu bisanzwe ugiye kuraba inyifato ya Mukapa iragaragaza by'ukuri yuko ari umuhuza zica akora kandi arabikora mu buryo bwiza ku buryo ubona kandi naco gituma ubona ata benshi baramutora utunenge gushika uyu munsi. Kuri icyo kibazo rero uravye ingene yatahura cyane amasezerano yarusha n'ingene yagisiguye muri raporo yatanze, urabona by'ukuri ko ariko ritwara nk'umuhuza nyene azica ariko arakora. Ego murakoze cyane. Reka tugere ku bijanye n'amategeko hamwe n'ibwirizwa shingiro. Ibyo yabivuze ku bijanye n'ikiringo bamwe bita ca gatatu c'umukuru w'igihugu, abandi bakita ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Urumva bamwe n'abandi barafise ibyo bashikiriza bemeza ko ari ikiringo ca kabiri, abandi bagashikiriza ibyo bibaza vyerekana yuko ari ikiringo ca gatatu. We ubwiwe asanzwe azi ivyo ari vyo. None kugira ngo ku meza yo kumvikana canke yo gutatura ayo matati, kugira ngo izo mpande zibiri zishobore gushika ku ngingo imwe zifundika zivuga ziti ikiringo cari ca kabiri canke ikiringo cari ca gatatu, mwibaze ko hari ubuhinga buhari azokoresha canke? Ego cyane, ubuhinga burahari nk'uko bivuze, we arabona ibyo ari byo mugabo kandi nsubiye kubibutsa ubu yari ku ntambwe yo gutanga raporo y'ibyo yagiye arakura mu mpande zitandukanye. Urazi yuko yavuze yuko yavuganye n'impande zose kandi mu buryo bwiyaguye, mbere aranavuga yuko yarengeye abari mu matati, agenda no mu bajejwe abambasaderi, agenda mu batwara Africaine, aragenda muri ONU, aragenda ahantu hose abantu bose baba bafise uruhara runini mu gukurikirana ivy'Uburundi, bose aregeranya ivyumviro vyabo. Hanyuma araza rero ubu rero ikavuga ivyo yabonye, ivyo bamwe bavuga n'ingene bahagaze. Hanyuma rero igihe kigiye gukurikira amatwa asumira ni mu kw'icumi kuza, niho rero azobashira hamwe bakicara hamwe bakavuga bamwe bavuga ko ari ikiringo ca gatatu, abandi bati ikiringo ca kabiri. Uko nabibabwiye ni ibintu ivyo bavuga ubu ni ukuregana, ni ugushaka gutsindana. Hanyuma ivyo nababwiye vyitwa position. Hanyuma niyo bashira kuri table neze ku meza bariko baraganira, bazovuga rero bazobirengera, bavuge icyo bashaka kuvuga iyo bavuze ikiringo ca kabiri canke ca gatatu. Aho bazoba bageze kuvuga ivyitwa inyungu rero arafise ubuhinga rero azokoresha kubashikana kuvuga inyungu, bave kuri ivyo novuga ibishishwa atari ingorane za gatoyi. Hanyuma rero bamara kuvuga inyungu niho bazogerageza rero kubafasha gushika kuri izo nyungu zabo atanumwe atsinze uwundi. Yego cyane. Ku bijanye rero n'inzego z'igisirikare, inzego z'umutekano hamwe n'iperereza, mu ijambo yashikirije nk'uko mwabivuze, biraboneka ko yaguma avuga mu ijambo nka ryose akoresha ati bamwe baravuze uku abandi bavuga uku, bamwe baravuze uku abandi bavuga uku. Ariko muri ico gice kijanye n'ukuntu inzego za leta ziguma zishigwa cyane muri politike, na cyane cyane ku bijanye n'igisirikare, igipolisi hamwe n'inzego z'iperereza, eka mbere n'ukuntu imigambwe imwe iriko irabuzwa gukorera mu gihugu yidegemvya. Ivyo yabivuze gusa ku ruhande rumwe, ni ukuvuga yuko yavuze ko hariho abavuga yuko inzego z'umutekano, abasirikare, iperereza zose zashizwe mu vya politiki, kandi yuko imigambwe imwe itarekuriwe gukora neza yidegemvya mu gihugu. Ariko ntiyavuze ivyo urundi ruhande ruvuga. Noneho toca tuvuga yuko urwo ruhande rutavuze, twebwe twibaza yuko yoba ari leta itavuze, kuko ibi bikunda kuvugwa cyane n'abantu bagwanya leta,
none ko tutabona ibyo leta yavuze ku bijyanye n'ibyo toca dusigura yuko leta yemeye yuko izo nzego zashyizwemo ibya politike kandi yuko abagwanya leta badafise umwanya cyangwa badakora bigenga mu gihugu. Icyo kintu kirahambaye cyane, icyo kibazo kirakomeye kuko urabona yuko ubisomye urabona ko Mukapa yashikirije ibyo bavuga mugabo agashikiriza ibyo bavuga mugabo kandi ukabona ko atanze umwihwezo wiwe. Icyo rero kirakomeye, nibaza ko kishaka gusubira kwerekana igituma inama nkuru y'umutekano ya Nations Unies yigeze gufata ingingo yuko hagenda abapolisi baza kuraba by'ukuri ko mu Burundi inzego z'umutekano n'iziperereza arizo ziriko zirakoreshwa mu bya politiki no mu kwica abanyagihugu. Icyo naco rumva nk'abanonosoye iby'amategeko mpuzamakungu barumva icyo bisigura, ni ukuvuga ngo biriko biraboneka bisa n'ibyemegwa yuko ubutegetsi bw'Ibujumbura busa nuko bwadukije ingufu zabwo bwawo n'abanyagihugu, aho gukingira abanyagihugu bukoreshwa kwica abanyagihugu. Icyo gihe rero hariho ibica bisabwa ko amakungu akora mu gihe bimaze kugaragara. Icyo kintu sinzi by'ukuri yuko yakivuze icyo kudatanga urundi ruhande icyo ruvuga, sinzi ko yabirenganya bibona mugabo ugiye kwihweza neza biraboneka ko yatanze umwihwezo wiwe mugabo awupfuka ibyo bamwe bavuga. Ni ikintu gikomeye cyane muri raporo ya Mukapa. Murakoze. Ku bijyanye n'ubutunzi yarashikirije yuko bamwe bavuga yuko ubutunzi bwifashe neza kandi ibiriko bigenda neza mu gihugu, akavuga yuko abandi bavuga yuko oya namba ubutunzi ntibwifashe neza, abanyagihugu bariko bamererwa nabi. Eka ya mvugo nyene yagumye akoresha yo kuvuga ati bamwe bavuga uku abandi bakavuga uku. Ariko rero nkuko muriko muravuga muti umuhuza si umucamanza, tumenyereye kumva mu bijanye n'amategeko ku bacamanza igihe bariko barumviriza abantu bo barumviriza hanyuma haragera igihe bavuga bati ibyo ari byo byose uyu muntu yavuze ibi kandi biraboneka yuko ari karabesha, ugasanga ntibamwizere cyane mu byo ariko aravuga, ugaca usanga baciye bamwima cyangwa bigatuma urubanza rumutsinda kuko asa n'uba ariko arabesha. Muri iki gice rero kijanye n'ubutunzi hari abavuga yuko ubutunzi bwifashe neza kandi abo twibaza yuko ari abo muri leta, kandi bakavuga yuko atangorane n'imwe zihari kuvaho amashirahamwe yo mu bihugu vya Buraya yafatiye ingingo yo guhagarika imfashanyo ku Burundi. Ariko tuciye turaba kandi muri no misi hariho umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu aheruka kugenda mu Bubirigi gusaba yuko Ububirigi bwosubira gufasha u Burundi. None ivyo mu gihe umuhuza yovyumva akumva yuko bahakana yuko atangorane zijanye n'uburyo n'ubutunzi zihari, hanyuma akaca yumva yuko leta yagiye gusaba yuko ivyo bihugu bisubira kugurura imfashanyo, ivyo umuhuza ashobora kuvyumva gute, ashobora kuvyifatamwo gute? Musanzwe umuhuza uko avyifatamwo wewe yarasanzwe ari karegeranya ibyo bamwe bavuga n'ibyo abandi bavuga. Hanyuma nk'uko ugiye gusoma mu mpera z'ijambo ryiwe aravuga ati kuva mpejeje kwegeranya ibi byose ati hari byagiye biraba, ati ntashoboye kunonosora, ati bisa n'ibyansize. Muri kano kanya rero hari ibyo agenda arakurikirana bigenda birahindagurika mu byo yari yaratohoje. Nk'icyo ni kimwe mu byo azobona ati bari bambwiye yuko bimeze gutya,
ariko ubu barahinduye bihagaze gutya mu bisanzwe aho baba bariko bamworohereza akazi kubera abavuga ati uruhande ruriko rugenda aho ruhuza n'urundi kuri iki kibazo ni ukuvuga avuga ati ko bari bavuze yuko ubutunzi bumeze neza ngira muri aya mezi abiri aheze tutavuganye ibintu byoba byarunyutse ubu rero kuri iki kibazo bavuga rumwe hanyuma sinzi ko yobabaza akababaza ati mbega ubu tuvuge yuko mwese namwe mubona yuko hari ingorane zerekeye ubutunzi cyangwa muracahagaze hahandi hanyuma ngaho urumva yuko urukino rwoba rugoye gukina nuko bimeze iyo mu matati abantu bavuga ibintu mugabo atari byo ngorane cyangwa bariko barapfuka bigenda birahindagurika kandi n'ubu bizogenda hari byinshi bizogenda birahindagurika usange hari ibibazo bijya bibazo 8 yashizeho usanga hari bimwe usanga bitazomuha akazi asigaye bakorera kuri 5 canke 6 bivanye n'ingene ibintu bizogenda birahindagurika. Ego nivyo mwejeje kuvuga yuko hari ibintu bimwe usanga bijamwo ariko ugasanga hariho igituba canke ntibituma ibintu bija imbere. Mbega ikibazo cy'u Rwanda naco imigenderanire y'u Burundi hamwe n'u Rwanda ko nayo nyine yaciye aja kwinjira mu bibazo by'u Burundi mwibaza ko kuba ari gusamaza umuhuza canke byo bifise ingaruka mbi iyihe ku gikorwa ciwe? Mu ijambo ry'umuhuza uravye uko yabivuze gutandukanye n'ibindi bibazo yagiye aratohoza kandi avuga ko amajambo make y'icane yavuze ati ikibazo abakuru b'ibihugu bo mu karere nibagitorera umuti kuko kirashobora kubera intambamyi ibiganiro ni ukuvuga ntiyagishize no mu biganiro yavuze ati nuko yavuze ati iki ni kindaba iki kiraba mwebwe abakuru b'ibihugu bo muri kano karere mugabo ugiye kuraba nuko tutamenye cyane ibyavuzwe muri rya nama mugabo urabona yuko ikibanza kijya kibazo cyahawe cyari gitoyi cyane twavuga yuko kitanavuzwe ko kandi tubona yuko mu bisanzwe bityo cyagaragaza yuko cyari guhava gishirwa imbere kubera cyakora ku nyungu z'ibi bihugu byose ni ikibazo gisa nuko gikora ku maprincipe n'amategeko bahanye mbasinyiraniye wari kubona ko arico bashize imbere mu kurabona yuko basa nuko banagishize inyuma mbere batanacitayeho wari ubajije uti mbega ko bari gusamaza kumbure kuko abagiye barakurikirana uko ibintu byagiye biraduga byari byaravuzwe n'imbere yuko imyiyerekano itangura yuko mu byari byarateguwe byo kubuza yuko abantu banka ikiringo cya gatatu cyangwa nziza harimo iby'ubwicanyi hanyuma ibyo by'ubwicanyi bimaze kuba birebire bigatuma amakungu ashira ku gitugu Bujumbura icyo bari guca bakora kwari uguca basombora u Rwanda icyo cyaranditswe biratangwa muri oni imbere y'uko n'imyiyerekano itangura barabizi ikintu kimwe mu byari byarateguwe byose amazi kugira ngo amakungu ntashire amaso cyane ku Burundi kandi urabona ko ariko byabaye kandi bisa niko biratandukira akarere kose. Ariko hariho abavuga nabo yuko u Rwanda by'ukuri bwoba buriko burafasha abagwanya u Burundi. Ibyo ni bisanzwe gose kuko urabona yuko habaye abantu bahungira mu bihugu bitandukanye sinzi mugabo gituma bavuga u Rwanda kubera abantu bamaze guhunga barababara barashapura bashaka gusubira iwabo bakababuza bakabica mu bisanzwe ibituma intambara byose biriho birakwiye nuko abantu baburagizwa bakabura iyo baja niyo bava hanyuma baca bashaka kwirondera ikibanza kuvuga rero ko u Rwanda goba ariko rubategura sinovuga ko ari u Rwanda mugabo novuga ko nimba bivyo u Rwanda goba rukorana n'abarundi babishaka nk'uko gosaba Kongo nk'uko gosaba Tanzania nk'uko gosaba ibindi bihugu byose ushaka kurwana mu bisanzwe ararondera abo bakorana gusa u Rwanda rushigwa hejuru kubera ari byari byarateguwe hanyuma kandi yuko bagwinjijemo cyane mu ntango kuko nta munyarwanda twabonye mu myerekano kandi umunyarwanda yigeze aza mu Burundi kubwira Nkurunziza ati
ntiwitoze gusa nk'uko ibi bintu byari bisanzwe bizwi kuva na kera no mu matati y'imbere y'ibihumbi bibiri ya Arusha. Mandela yari yarabishikirije aravuga ati naho dutoye inyishu y'ikibazo cy'Uburundi ati nimugire ngo biraheze Kongo itaronka amahoro, u Rwanda rudafite amahoro arama, iyi nyinshi yo mu Burundi nayo nyine ntizorama. Nitwovuga rero ngo u Rwanda, Kongo cyangwa ikindi gihugu, ibi bihugu birafatanye, kimwe kibabaye n'ibindi bica bifatwa nuko bitegeza kumera. Ego, murakoze cyane. Reka dufate akaruhuko gatoya hanyuma tuze kugaruka mu kanya. Ego, tugaruke rero mu gice kigira kabiri tuganira ku bijyanye na raporo yashikirijwe n'umuhuza mu matati y'abarundi umushinga ntahe Mukapa. Iyo raporo akaba yarayishikirije rero abakuru b'ibihugu bari mu nama idasanzwe y'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Iyo nama ikaba yagira ya 17. Turi kubona umutumire umushinga ntahe Jean Claude Nkundwa, muracari ku murongo? Ego murakoze. Reka rero tuje mu gice cya kabiri turabire hamwe ibyo we yise impressions, ibyo we yakuye muri ibyo yaganiriye haba n'abarundi bari mu matati
canke amakungu asanzwe afise ibyo aterera mu bibazo by'u Burundi canke asanzwe afise uko abona ibihugu ingorane ziri mu Burundi uko zimeze. Mbega akabazo ka mbere twobaza nuko aho avuga ati as a facilitator I've formed the following impressions, akaca avuga rero ivyo we yibaza yakuye muri ivyo byose yagiye araganira nabo. Turashobora kuvuga yuko ibi yakuyemwo vyoba ari vyo bizokwigwa. Ego novuga yuko ari uko ariko nibaza yuko ugiye kubiraba ntasa nuko ashirako akaburungu ikintu kunyene mugavuga ati niko nsa nuko natahuye. Hanyuma nkuko nabivuze bwa mbere yari aracari mu kuntambwe y'ukwegeranya ariko aratanga ibyo yegeranije. Ubu rero yari aravuga ingene abona we yoba yarabitahuye ariko ntiyaragira ko ashira ko akaburungu. Hazogera igihe rero abishire bashitse mu biganiro nyezina azogenda araba yuko ko yabitahuye ari uko biri. Hanyuma hagera igihe rero ashire ko akaburungu ku buryo arico avuga ati gico nibaza cokorwa n'iki akivuge cyane ico nimba arico yubwira amakungu ati ibi bitegerezwa gufatwa mu minwe n'amakungu mugafata ingingo nkabanduka agahagarara ngaho. Mugabo ubu ntiyaragera, ubu yerekana gusa ukuntu yoba yaratahuye ibintu. Ariko umurashobora kwibaza yuko uko yabitahuye bishobora kandi kuzoba ibintu bimwe mu bizokwigwa, kuko umuntu agiye kuraba arabona yuko asubira kandi kuvuga cya kibazo cy'abamwe n'abandi kudashaka kuja hamwe ngo bicarane baganire. Bamwe bose bakaguma bafise sinzi ukuntu novyita mu Kirundi kuguma kwijambo ryabo, bavuga bati irya leta sinda yemera opposition nayo leta ikavuga ati opposition ntibaho rya ntisi opposition, ibintu nk'ivyo. Agasubira akagaruka kandi kubijanye n'amasezerano y'Arusha, ukuntu bamwe bayashira hejuru canke bavuga yuko yoba icitegerezo abarundi borabirako canke bofatirako. Agasubira kandi akagaruka avuga ati hariho abavuga yuko amasezerano y'Arusha atarangiye gushigwa mu ngiro kandi yuko hari ibindi bitegerezwa gushigwa mu ngiro bitigeze bishigwa mu ngiro. None ivyo byose ntimwumva yuko umengo ayo masezerano yo mu 2022 asa nuko azosubira kuza ku meza kugira ngo asubira subigwemwo canke arabwe neza bayahe n'ikibanza? Ego ugiye kuraba amajambo yakoresha aravuga ngo there is a tendency akavuga singene no bisigura mu Kirundi mugabo ukumva yuko ngo harabamera nk'uko bashaka ko ibintu byomera gutya cyane bafata ko ibintu bimeze gutya. Ukabona yuko yemeza uko yabonye ibintu ariko kandi ukabona ko asigaza akadirisha k'ibibazo ko akirindiriye kuronka umwanya wo kuraba ko ari uko biri. Hanyuma mu bisanzwe ni nk'uko arerekana ati aba rero bahagaza, bamwe bavuga gutya bahagaza, bamwe bavuga gutya nabo bahagaza. Hanyuma ukabona yuko agiye rero kubashira asigaje umwanya wo kubashira hamwe kugira babe yuko bashobora gushika ku nyishu y'ukuri. Hanyuma hariho bimwe uza gutahura neza utanguye kubona ibyo asaba nk'ibyo byo guhakana kwiki kiriho cyangwa kwiki kiriho, ukabona yuko aza gusaba kugira ngo habe umuti utorwa kuri ico asa nuko yihweje. Novuga rero yuko nibyo urabona ko bazoharirako mugabo kandi ukabona ko bisigaje umwanya ukumviriza. Ntaravuga ati uku niko bihagaze, uku niko bimeze, ni ntabanduka. Urumva nta listiraje habona ariko oya. Ego
umuntu ariko arabisoma arashobora kugira nk'akantu ko kwiyumvira ati ibi birashoboka kuba ari byo bizokwigwa canke iki kibazo kizoshobora kuja habona ku meza, kuko mbere ubiravye hariho n'ibindi yavuze ku bijanye n'amatora yo mu 2020 akavuga yuko while it's evident that the country would require the participation of the UN in the arrangement for 2020 elections, aho umengo yoba yamaze kwerekana inzira ibintu biriko birajamwo, yuko ishyirahamwe mpuzamakungu ryoza guhagarira amatora y'ibihumbi 2020. Ivyo niko muvyumva canke siko bimeze? Abantu boba bariko batahura nabi mu gihe bavuga yuko yo wari karerekana inzira y'ukuntu ibintu bizogenda. Ego uko nyene mwariko murasoma iryo ryungane uriga nk'umuntu bivanye naho ahengamiye arashobora gusoma igice ca mbere gusa canke agasoma igice ca kabiri gusa canke ivyo atanga bigaragara mu gice ca mbere canke ca kabiri gusa. Aheje kuvuga ati naho bisa n'ibigaragara yuko umenga ishyirahamwe mpuzamakungu onirizoza guhagarikira amatora 2020 ati hariho kugaragara yuko atabugombe buriho bwo gukorana n'amakungu. Aho rero haca haba ikibazo. Mbega Mukapa yemeje yuko intwari rizobandanya abazaba bafata ingingo yuko intwari ribandanya gushika mu 2000 hanyuma bategura amatora mashasha. Cyane Mukapa avuga ko hariho ukutagomba gukorana n'amakungu, bikaba bigaragara yuko amatora yo mu 2020 nayo nyene ashobora kudashoboka n'igihe ngingi izofata. Abantu rero bazoharira kuri icyo gifatanye na cya kindi twavuga kiringo cya kabiri cya gatatu. Mukapa azobafasha guharira kuri ivyo by'ibiringo, hanyuma barabe inyishu bose bahuriye ko ishobora kubashikana ku matora ashobora kumera neza, nimba ari ayo mu 2020 nimba ari ayo imbere canke inyuma. Azobaha ivyo bibazo babiharire ko, hanyuma barabe n'ivyo nizo ntambamyi ziriho nuko hariho kudashaka gukorana n'amakungu, hanyuma barabe ikibereye bose bapfundika, hanyuma bafata ico. Nuko Mukapa agerageza kutwereka inzira ziko inzira ariko arafata, mugabo biragoye guca usimbira kumenya inyinshi ishobora gutorwa kubera abantu ntibaraharira ashobora guhinduka byinshi cyane gose. Yego cyane. Aho nibyo mwashikiriza akabazo nk'inyinshi ku kabazo twagira tubabaze nyene kajanye nayo majambo yavuze ku bijanye n'amatora yo mu 2020. Umva bica byumvikana ko umengo ntiharamenyekana neza ukundi ikiringo canke uko bizogenda hagati y'ubu n'ibihumbi 2020 ukuntu bizoba biteguwe, kuko umengo we amaze gushika imbere, ariko aha hagati haracyari ubusa, nta muco uraboneka ukuntu bizogenda. Uko nukuri. Reka rero